Gaseri penye. Yo mukobwa. Avuze agaseri pe. Mungu wangu we. Jesi ndakabate mbonye ikintu simara nikawuzi. Igisusu kiraro mama mfise ibisusu binini binini raba hehe abakanu nicaye. None yo kwanza hama nicare neza. Ikintu cangoye kwanza abantu kuvyakira. Hariho bamwe banci intege n'ubushiraso nugiyemwo n'ubumaraya tutashe dutevye. Kaca sanga muhira banyugaranye. Turabaramukije cyane mumeze neza. Turashima none ko utangwe kudutwenza tutaramenya neza neza urinde wewe. Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije bwa kena mwiriwe bivanye naho muherereye. Ego uyu munsi Mijo Talent TV murafise Jojo cameraman turi kumwe na Ilere nkuko mubibona aha uyu munsi turi kumwe n'abantu urabona ko batoroshe. Uyu muntu turi kumwe benshi nimwe mubona ndazi mucamo mumenya kandi nawe nyene araja kubibwira ngaha ni mpande yanje turi kumwe n'uwundi muntu nawe nyene muraja kubimenya. Uyu munsi kuri Mijo Talent TV twabazaniye abatumire baraja kubibwira kugira ngo babamenye. Kaze muri Mijo Talent TV turabaramukije. Turabaramukije cyane mumeze neza. Turashima none ko utangwe kudutwenza tutaramenya neza neza urinde wewe. Yo izina ryanje. Izina ryanje bayitwa Ciza Pascal nigezina nawe n'ababyeyi. Ntarindi. Bakunzi ba Mijo Talent TV ntavuze byinshi. Mutarinze kumva n'izina ngira muciye mumenya uyu muntu turi kumwe n'umukomedi akaba n'umukinyi w'amafilme aha twamusanze no mu gikorwa turaja kumenya byinshi reka tuwundi kugira ngo yibwire Mijo Talent TV imenye uwo bari kumwe ninde. Yego Bakunzi ba Mijo Talent TV so ndabaramukije cyane. Ni Sisi Queen Sisi wo muri Rukundo TV app. Bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubabona kandi mwamaze kubumva n'abantu batwenza cyane n'abantu bakora bigenza neza cyane mwumvise ko ari abakinyi ba filme bo muri inde Rukundo TV bo muri Rukundo TV. Ego so twabasanze mu gikorwa cyo gusohora filme barashobora kutubwira muri make igikorwa tubasanzemwo abakunzi ba Mijo Talent TV kugira ngo baryohererwe no kubona ibikorwa byanyu. Hewe mugabo jenda lose. Jesi ndakabate mbonye ikintu simara nikawuzi. Igisusu kiraro mama mfise ibisusu binini binini raba hehe abakanu nicaye. None yo kwanza hama nicare neza. Vuga rero. None zuragabanya kurya. none jewe n'umuhungu toyende indakoro naca suguma neza. Antuka reka tugire neza kugira ngo twese. Cyarika ibyo bisusu hanyuma hasi hama nayo sutame. Okay reka twicare neza kugira ngo dukwige. Oya nafate postera haturakora. Turatwika. Bakunzi ba Mijo Talent mwumvise ko abantu babigenza neza cyane baratwenza cyane urabona ko naje natwenze kabisa ndumiwe mugabo neza na neza hano twicaye tubasanze mu gikorwa nitwabiteguye mugabo turabasiripenye bariko barakina igikorwa turabasiripenye gusiripenye wenda abona ukunda amabenye umvise benye nakumvise kamwe kandi gatangura bo yasize ko siri numvise penye mu kirundi ni benye gasiri penye yo mukobwa avuze agasiri pe Mungu wangu we ndomiwe ubwanwa burafite umunwa. Bakunzi ba Mijo Talent TV mwabonye ko ari umuntu atwenza cyane n'umuntu atwenza cyane ariko turashaka kumenya izina je ndakuzi ariko abakunzi ba Mijo Talent TV bakurikirana barakuzi mugabo abashaka kumenya izina ryawe neza ubibwire. Yapu ngo mugomba kumenya izina ryanje nitwa Ciza Pascal niyo mazina nahawe n'abavyeyi ya Ciza Pascal uyu nawe yatubwiye ko yitwa Sisi urashaka kutubwira izina ryawe ryose. Yakoze sente kunzi ba Mijo Talent TV mwumvise abo turi kumwe n'abakinyi bakinira muri Rukundo TV. Ego uko turi ngaha turaje tubasanga mu gikorwa murashaka kutubwira igikorwa muri ko mutegura filme yihe ijanye n'iki.
Yes, turiko turategura filime ya Colonel Tuna. Colonel Tuna bisigura bazo mukobwa bisigure sigura Colonel Tuna nyene. Colonel Tuna je numva Colonel hama Tuna gisigura. None Tuna numva ko ari izina. Uwo muriko ni izina ry'umuntu mwashimye kwitwa Colonel Tuna. Ya filime. Akaba ari igice ca kangahe? Igice mbene ca kangahe? Ivyo ndakunda kuvyibagira. muri parti ya kangahe? Ipariti. Sa, Jesse ni tuvuze parti. Yogo rurimi nta nugo numva. Cynthia urashaka kutubwira ati niho tukitangura filme canke tugeze mu gice ca kangahe? Tukitangura ariko hariho yamaze gusohoka. Izindi zacari mashini barazipostinga. Ego ciza turabona urafise impano nyinshi, impano zo gutwenza no mu mafilme yawe kenshi turabona ko ari amafilme ameze neza cyane. So urashobora kutubwira wamenye ryari ko ufise impano? Jewe twombe ntabyo nibuka kweri gusa kimwe nahora ndirimba mu rusengero hamaronje sanga sigaye nzi gukompoza indirimbo mbo hama mu nyuma nangura n'amasinema ego kweri Cynthia urashobora kutubwira wamenye ryari ko ufise impano? Ko je nasanze uri kuragira muri filme wakurakina nasanze uri umuntu kweri ntumubone ciza aratekereje. Cynthia aho twamubona ariko arakina filme yarakaze cyane kandi ubu mbona umenga yatekereje ariko ndamubonye ari umuntu akaze cyane. Mbantekereza my friend, mbantekereza kabisa hajyanye gushwana siyo mpano yanje nokuri. Ariko umuntu ariko arakuraba abona umenga urakaze uri kurakina filme. Wapi singazi. Gukara nabisize mu nda kwa mama. Okay. None wewe wamenye ryari ko ufise impano yo gukina filme? Nkiri mu nda kwa mama. Wavutse uzi gukina filme? Hama ucunda narakina. Aka karatera imigere mama wiwe. Yarayigeze kudutera story. Kara mukubita imigere. Nimba karaga karateka ntumbaze. Okay, urumva wabimenye kera ukiri mu nda ya mama wawe. Navutse nyene nza gushitsa nyene impano zanje ziri muri jewe nahandi natanguriye ahatabona aho nibona ndumva. None utanguye kuja mu bintu by'amafilme ndetse no gusora indirimbo batugiye na composer n'indirimbo ni kihe kintu cyambere cyakugoye? Ikintu cyangoye novuga nashaka kwicara ko ndabona abantu. Ego. Ikintu cyangoye vraiment byarangoye kumenyekana. Ego byarangoye kumenyekana kuko narigeze gusora filme bitwa Inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Iyo sinema kuri YouTube ntibyakunze kijako kubera ama copyright. Ni filme yantwaye amafaranga atari make mu buzima narimwo, yarashoboye kuntwara nk'amafaranga ibihumbi 600. Mugabo hari kera haraheze nk'imyaka ishika kuri 6. Iyo sinema rero maze kuyikora ntivyakunze kija kuri YouTube mara amasaha 3, igice ca mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Rero iyo sinema kugira ngo ndayisohore hari umuntu nigeze kuja gusaba imfashanyo w'umukameramani ngaha nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ico nico kintu ca mbere cyangoye. Iyo filme ndamubwira ati mfasha. Hakumfasha ijambo yambwiye ngo Peti wewe nta filme uzopfa ukoze mu gihugu cy'u Burundi. Nimba ushaka gukora filme genda ukore ugurisha ijya parcela mubamwo hanyuma ubone gukora iki filme. Ico kintu cyarangoye cyane kugira ngo nk'umuproducer ashobora kunkorera filme ndababara ndavuga ati ariko nta kundi sinacitse intege ahubwo byatumye antera intege zo gukora kuko ico gihe nifise ibihumbi 150 niyo mafaranga nifise inyuma n'imbere. Mugabo byanteye kuhaje bivanye n'ijambo ambwiye ndavuga ati nanje mbaka nkore. Ico nico kintu cyambare intambamye ya mbere gukora filme. Ikindi naco cya kabiri cyambere intambamye ni indirimbo nakoze bitwa hari impamvu. Ndayifise audio kuri YouTube wandike Ciza Comedy ucubona ko indirimbo zishika kuri 2 ndarahiye hamwe na hari impamvu. Ubu ariko nanda amakomedi menshi arone n'indi filme shasha ndiko ndakora ishobora gusohoka muri uku kwezi nyene. N'uyu mudada turi kumwe yarayikinyemwo. Rero iyo ndirimbo hari impamvu ahantu nayikoreye
uwayinkoreye yayikozwe n'abahotipe babiri, abahungu babiri. Uwa mbere yayikoze ayicira hagati ipfira mu mashini, mu nyuma ndasubirayo barayinkorera mu nyuma haheze, yani narayikoze haheze nk'amezi ashika kuri 4, indirimbo nagize iki narihebuye, mu nyuma ite birasohoka. Abakunzi banje bagende bayumvirize, hari impamvu bayumvirize hehe Ciza Comedie usanga ko ndarahiye nitangura kuza ubwa mbere, ariko nindi byose ibikorwa byanje biriko. Ego Sentia, urashobora kutubwira nawe ati je ntambamye nabonye nkitangura gusohora film, nkitangura kuja mu bakinyi ba filme, ikintu cangoye ni iki? Urashobora kutubwira abakunzi ba Mijo Talent TV bamenya ati Sentia nahageze kwirya ntambwe, hari ikintu camugoye? Urashobora kutubwira ikintu cakugoye? Yo bindi Ibi yeje ko nabonye ubishoboye uri kurakina film. Okay, ngitangura kina amafilme, ikintu cangoye kwanza abantu kuvyakira. Hariho bamwe banci intege, n'ubushirasoni ugiyemwo, n'ubumaraya, ibiki vyinshi, abagenzi bamwe, hariho bamwe twahebana kubera ko nyinuba ngo nagifashe inzira atarizo. Ahandi naho ugasanga ndagiye nko ma repetition, usanga turatashe dutevye, ugasanga muhira banyugaranye. So novuga ko ivyo bintu vyangoye, ivyo bintu vyo vyarangoye. Ahandi kera ncinjira mu kintu w'amafilme kubera wasanga hariho uduclub, amaclub twacamwo. Natangwe kuja mu bintu vy'amaclub nkiri muto, haraho nagenda ama repetition bakatwirukana, bakadukumira kubera wasanga bimwe tutabizi. Hariho abamanager hajyanye namwe urumva mukiri bacinjire, usanga nta bintu muba muramenya, ugasanga bariko barakwikumira. Nubwo mugenda muri tournage hakora abo nyene babizi, ugasanga wewe kugira baguhe scene my friend wabiri yasho mu birenge. Yapo nico kintu cangoye, novuga ko cangoye. Ibisigaye byose nyuma y'ivyo naragiye ndamenyera, yapo ngakora bakabikunda ndabandanya. Watubwiye ngo waragenda hamwe na hamwe utashe utevye ugasanga bakugaranye, no mu ico gihe wowe usanze bakugaranye wacu bigenza gute? Canke abavyeyi mu nyuma wabasigurira iki kugira ngo gushika uyu munsi bakwemere kuba wo bari libre y'ibintu uri kurakora? Mu nyuma barabikunze, barabikunze ko barabonye ko ivyo bahora bibaza yuko ari ingeso mbi canke ibiki, barabonye ko ni kwikomplika, kandi barabonye ko atari ivyo mu bisanzwe. So bamaze rero kugira, maze kubona ko banyugaranye ico gihe, urumva nta kundi bakora, cyo gatenyeje kwanza ku muryango, gahagarara nk'amasaha 2 canke 3 biyumvire bace baza kugurura, yabo cabinjira. Ego Ciza, wewe watubwiye nti jewe icangoye, hari umutipe yambwiye ngo genda ugurishe parcela mu bamwe, kandi mugabo watubwiye ko utacitse intege. None ku ntambwe ugeze ko ubu hari abandi bantu bafise impano nk'izo ufise ariko batararonka uburyo bwo kugira ngo bashika aho ugeze, ushobora kubabwira akajambo kugira ngo bumve ati na Ciza yaciye nga? So ntibacike intege kuko imbere ni heza. Gusa ibintu byo gukina vyankana ubunebwe, kuko iyo maze gushiramo ubunebwe mu kintu kanaka uri korakora nta ntambwe utera. No bakubaje hamasigaye canke bakarondera ahandi bariko barakina bakaja gusaba ubufasha, kuko nta ubaho yifasha wenyene atari kumwe n'abandi. Kuko hari abantu kenshi ushobora gusanga bavuga ngo dukeneye gutera imbere, ariko ko gutera imbere kwabo gashobora gusanga ngo bagomba kwikorana. Eske uzokwikorana wenyene uzoshika kuki? Aho rero ntibikunda, kuko nimba Imana yaguhaye intoki zibiri hari ico zishobora kugufasha, ariko ufise urutoki rumwe urumva hari ibyo udashobora kugira ikigugeraho. Ego nobaha rero kuraje bakagerageza uburyo bwose bwo kurondera uburyo bwo kuyunga n'abandi, kuko urabona kugira ntera intambwe iyo filime narayikoze, ariko ndinze kurondera abakinyi nigisha, ndabigisha turakina iyo filime. Hanyuma mu nyuma Sama amaze kubona iyo filime aravuga ati Ciza, ndabona urazi gukina, ingo rero dukora akazi. Uwo munsi bagabo twatanguriyemo na Sisi, niwe twatanguriye rimwe. Sisi no akere urumva mwatanguranye byinshi. My friend ndi nyokuru. Uyu nyokuru muri Rukundo TV. Sisi no akera vraiment ndamuzi kuva kera mu maclub yahora ajya gukina, kandi yarashoboye pe. Mu club barimwo ndamwitegereje ukuntu yakina, navuga ati uyu mwana vraiment arashoboye.
nanje nabonye ko abishoboye mugabo ingene ndiko ndamubona ubu aratekereje action nabonye ariko arakora yarakaze cyane ni kubera iki so muri action uyambika umubiri umva wambara kuye nimba gupangiye scene wambara ijya scene bagupangiye ukayikora kujye nyine babigusavye ako mu buzima busanzwe sinoca nkuma kujya my friend uratekereje yo umvi ntama nubwo munyurano kure ukagenda je nabonye ukaze cyane n'umukino sikomeze mu bisanzwe oya sikumeze hajya wambwiye ngo Mijo talent wavuze ngo Mijo ngo ni izina rya boss wawe nawe no si izina ry'iwanje si rumva je ndi umukozi none bisuma kuvuga nasanze ninjiye muri bisuma kuvuze Mijo ngo yaravuze menga yaravuze mi ni izina rya boss Majona ryo izina rya wumvise muri presentation navuze Jojo mini rya boss kwizina rya boss ya Majona oya yawuriranye nitwa Jojo ariko nisanze naje nagiye gukora amajojo je ndibaza amava ndakurya ndi munyu Mijo TV niyo yitwa Mijo Talent TV Mijo Talent TV umva Jojo ni Joseline Joseline na Mijo nawe ni boss wawe oya nukuvuga sinzi ko ari boss wanje me nasanze nagiye gukoraho muri Mijo sakavuze kakantu ka me mbandanya komeza ndashaka rero kugira ngo ubwire abandi bantu babanyempano akajambo kanyuma abo batekerera kuko nabasanze mu gikorwa kugira ngo ntimusange hari ivyapfuye akantu no batekerera navuze ko haje ntimucike intege mu byo muri ko murakora nubwo bazobaca intege oya kavuge so ntimucike intege ehema n'umuntu agenda n'ishinge nababwiye kuri Mijo Talent TV uyu munsi dufite abakomeye abakinyi ba filme baratubwira byinshi kandi banadutwenze cyane barabona ko bateye ko barabyoro telefone yawe ugira mwishinge mungu wawe imana ishinge arashona amashuka biraboneka ko ushona amashuka akina filme akongera ushona inzatabutse yari muzi ishoboye gutabuka utotwara ku mutaheri my friend ucisoneshura urushinge Soko turavuga ababikunda mwese ntimucike intege so muhura na byinshi muhura n'ababaca intege ariko wowe nimbuzi ico uri kurakora n'ico ushakayo bandanya akazi kawe uvuga ati jewe ndisiyo niki kirundi ko ndakora kwanze cyambere ubanza ukabikunda umaze kuva ko muri wo bihunda ucukomeza rero ntagire umuntu aguca intege nagira umuntu aguca intege kuko ujanye naguca intege wowe usanga wabiretse twebwe twakinanye na benshi mama bituganye nasiyo na mtoto wangu umuzukuru wanje agumarira bisaba yuko uri akabere kuko nta gisumba bakunzi ba televiziyo ntazi mumbabarire kubona ndamuzaniye umubebe nimbe mwari muzi ko ari nibari babajije ndafite ni mama muni namuha akabere murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV nahabwiye ko uyu munsi itaja koro turi kumwe n'abakomeye n'abakinyi ba filme batwenza cyane kandi murabibona sisi afise umubebe kandi umubebe vuga papa nawe ngo yavutse ari umukinyi wa filme ngo yagira avugire kuri mika oratwika so cyambere ndabakunda hama mukomeze mukurikirana ibintu vya ibikorwa vya Mijo Talent no kuri kubibutsa cyane kugira iki gukora subscribe share na commentaire hamwe no kuri Stone NCC ndabizwe dufite abakunzi n'abandi mutarakurikirana ibintu vya Stone NCC muhakurikirane dukora ibintu vyiza cyane vy'amateka kandi vyigisha hamwe no kuri Queen CC yapo inyuma y'ivyo no kuri Rukundo TV yapo katugushimire cyane ku mwanya baduhaye urabona bataye ibikorwa byinshi tugusanze mu gikorwa cyo gusohora filme kandi urabona ari byinshi bigufatire turagushimiye cyane sisi merci beaucoup namwe turabashimiye yego reka nawe tugoye kugira ngo ubwire akajambo kanyuma abakunzi ba Mijo Talent TV tunagushimira ingene watwitangiye ko twabonye ko wari kurakora ibikorwa bitari byoroshe ariko
watwiguze uraduha kanya ya turabashimiye cyane abakunzi b'iyi televiziyo wavuze ninde Mijo Talent TV Talent TV mwibuke kubandanya yabaragize subscribe ivyo sivyo ndirakubigisha abatarayikora muyikore cyane cyane nimba ari commentaire iyo turayikeneye mbo ikindi nacyo no basaba mugende kuri Rukundo TV televiziyo nkuru mugire subscribe abatarayigira turabakunda cyane mwibukana Ciza Comedie hari kindirimbo nukuri mudufashe hariho na filme nshasha ndiko ndakora nababwiye ko na sisi turi kumwe so mwarahezagiwe n'Imana katugushimire cyane kuri Mijo Talent TV kuba wigoye ukayaganayo namwe turabashimiye cyane bakunzi ba Mijo Talent TV mwayibonye twari kumwe n'abastare mu bakinyi ba filme ndetse n'amakomedie reka tubashimire cyane mwe mudukurikirana kuri Mijo Talent TV tubabwirana cyane cyane kutibagira kugira subscribe kutarabikora uwabikoze nawe bandanye udukurikira nimwe dukorera kandi turabakunda cyane bye